nyene cubara mukuru w'igihugu yatunganije umwiherero w'imisi 3. Uwo mwiherero wari mu bice ibiri. Umuce wa mbere wo mwiherero wamaze imisi 2 yawugiranye naho bise ngo bari muri leta. Yaratubwiye neza ko iyo mvugo irimo agakosa n'ugwego shingwa bikorwa rwa leta y'u Burundi. Nibo rero babonanye mugabo tukunda kubisaba abashikiranganje harimo icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere. Intumbero nyamukuru kwari kurabira hamwe yuko imigambi leta yashize imbere iriko irashirwa mu ngiro. Murazi yuko intumbero nyamukuru ari uko umufuko wose woronka amafaranga hamunwa wose karonka ico ufungura. Byasabwa yuko rero turabira hamwe yuko muri rusangi imigambi yashizwe imbere iriko irashirwa mu ngiro. Ariko rero umuntu ataza avuga ati jewe mushikiranje juki yaratwumvishije yuko leta ikorera hamwe bokora mu ntumbero yuko leta ari umuvyeyi kandi nivyo ni leta nkozi ni leta mvyeyi bumve hamwe yuko basange no gupfa no gukira umwe ananiwe n'undi aba yananiwe. Kwari gusuzumira hamwe rero kuraba yuko imigambi leta yiyemeje yashitse imbere muri iki kiringo imaze gushirwa mu ngiro. Narijya umwaka wa mbere ugira uhere buca dutanga urundi mwaka mu kwa mbere. Twagomba rero dusozera umwaka twisuzumye twirimbuye turaba yuko ibintu vyagenze neza na cyane rero mu kuraba yuko mu bikorwa bikuru leta ishinzwe. Murazi yuko hari bikorwa bikuru novuga ari 3 canke 4. Ica mbere ari uko leta ikingira bene gihugu. Ica kabiri leta iraba yuko ivyipfuzo vyabo vyashitswe ko ico bita kubateza no kubateza imbere kuraba yuko ineza y'umwene gihugu yitwararitse. Rero ukuntu vyaciye bikorwa baca bagenda baraba ibisata ku bisata kuko nababwiye nka kujya mu kirundi bavuga ati nta kwaha n'imbavu. Ni kwari kuvuga ngo ubushikiranganje ubu bariko baraba ibisata n'ibisata ubushikiranganje nka bwose bwari sangamo. Kwari kuraba rero ingorane ziri mu gihugu so kuvuga gusa ingorane ngo bihagarare ku myidogo ariko kwaca no kuraba inyishu zotangwa. Nico rero gikorwa gikuru uwo mwiherero warumazemo imisi. Uwo mwiherero rero waciye usozerwa novuga n'inyigisho zo gukunda igihugu kuko abashikiranganje bari kumwe n'abakozi bakuru novuga indongozi mu zindi. Aha twovuga nk'ivyaho by'abashikiranganje abanyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje hamwe n'abayobozi bakuru mu bushikiranganje be n'ibisata bikuru bikukira ubwo bushikiranganje. Kwari gusa rero no kubumvisha yuko basenyera ku mugozi umwe ikigoye umwe kiba kigoye uwundi ariko rero ko bofatana mu mugongo bagashikikirana kuko tubiri tuvurana ubufu.